tugire Kristu. Kubw'Imana data mushobora byose nyene urukundo impuhwe n'ikigongwe, nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka akaba ari na mwebwe nakoreye mu ngata mu kurongora umugambwe, nyakubahwa cegera ca kabiri cari icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, nyakubahwa mugize ibiro mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, nyakubahwa mutambukanyi w'umukuru w'inama nkenguzamateka, ndababuze mwebwe cane cane kuko rimwe bashitsi biteka mwaje, nyakubahwa mwese namwe dukorana mu buserukizi bw'umugambwe, abari mu nama nkuru y'inararibonye n'abari mu buserukizi bw'umugambwe, nyakubahwa abashikiranganji bashinga amateka, nyakubahwa mwese ndongozi mu bisata binyuranye by'ubuzima bw'igihugu, bakozi b'Imana, tugire amahoro y'Imana. Uyu n'uwundi munsi kandi umunsi w'akanyamuneza. Uno munsi ngira ngo nta byinshi dufise by'inyigisho kiretse kuguma twinovora ibyo abakozi b'Imana batwigishije, nico gituma mw'ijambo nanje mvuga ngomba mbanze mvuge ijambo rihumuriza. Nabonye yuko nashitse ntevye, twari mu nama y'imigambwe yo gutegura amahiganwa yimirije mu 2020. Nagira ndabwire yuko twatangaye cyane kuko imigambwe nka yose dusigaye tuvuga rumwe. Uno munsi twagize inama gushikaho ubibona neza abona ko inama izokurikira tutazoronka amajambo menshi tuvuga, tuzoba tuvuga gusa ibijanye n'urukino. Ngira ngo n'ayahandi twabonye yuko ico umwagaye n'uwundi aba arico aba yagaye, hanyuma duca dusanga igihugu cose kiratekanye ku kwezi guheze kose, bose bavyemeje yuko utwabaye ni nk'utuntu twavuga nta nyambi ibura gahonzi, twese twabonye yuko mu gihugu bimeze neza cane, birahimbaye. Rero murumva uno munsi bihuriranye n'uko twari dufise n'ijambo ry'urufatiro ryiza, ko ata muntu avuga ibitirimutsa abandi twiraba mbega twokora iki. Umwe wese rero ngaha uravye mu byo twize twigishije, turumva biri mu bitabo by'ijambo ry'Imana, turumva ico arico ijambo ryiza,
rero natwe ngaha tuba twaje nk'uko babivuze kwiga kugira turabyo tugishirako iryo ijambo ururimi nagahambaye, ijambo nagahambaye kuko rirubaka kandi rikongera rigasambura. Jewe bariko barigisha naciye nibuka tukiri ku rugamba rw'umuheto, umunsi umwe naragize ingorane kubera umuntu yanteranije n'abandi kandi abesha, hanyuma kandi nkaba nari wa wundi ntashobora kugenda ndidoga kuko nari ndongozi yo hejuru, sinari bugende ndidoga muri batoyi muga nkaburi uko ndabigira. Hanyuma rero haba inama, muri iyo nama irahera yose ntavuze n'ijambo rimwe kandi nari ndi ndongozi yo hejuru kandi ari je, ahubwo vyinshi byaca kuri je. Inama irahera ntavuze. Umwe muri abo nyene we yari yabivugize nabi, yari yabimenye ko birago byashikiriye, mugabo hari habari babizi, acavuga ngo sinshobora kumva ingene inama ishobora guhera neva atavuze, hariho ikintu ngaho. Ntiyamenya ko ari we yabizomborokeje. Urumva no kutavuga birafise ico bivuga. Nace ndabwira nti reka nzobivuga hanyuma, reka uno munsi tubanze rutahe kugira abanze babimubwire, kuko ntiyarazi n'igituma yashitse, kuko yaraje ava hanze, ntiyamenye igituma baciye bamutumako daredare. Hanyuma rero haraba igihe co kubivuga. Rero burya nk'uko vyanditse no mw'ijambo ry'Imana, ikintu cyose kirafise umwanya waco. Hari aho babaza bati ni ryari umuntu yovuga, ngira ngo musomye mu gitabo c'umusiguzi Ecclesiastes muri Katolika bita Koherete, ikigabane ca 3 ku murongo w'indwi, niho bavuga yuko hariho igihe co kunuma. Ikintu cyose kirafise umwanya waco, hari igihe co kunuma n'igihe co kuvuga. Yezu ari imbere ya Pilato ariko aciribwa urubanza, muribukaho yamubajije akanka kuvuga, gushika avuga ati wewe waruzi ko ufise uburenganzira bwo kubamba no kukurekura. Yaranumye, mugabo haratera ikindi gihe naho bamubajije agaca avuga. Niho rero umuntu amenya ryari akwiye kuvuga. Mugabo ijambo tumenye yuko ururimi bavuga ngo nibwo rufise ubushobozi bwo kwica no gukiza. Nico gituma iyo uriko uravuga, uwo ari we wese akwiye kumenya ingene yovuga. Hariho abantu bavuga batebura mugabo bikavamwo ibikomeye. Uriko uravuga uvuga utebura, wowe uzi yuko uriko uratebura bisanzwe, mugabo bikagira ico bikugirira. Jewe ndiko ndiyumvira ndashobora kwemeza yuko Herodi mu kwica Yohani atari yabipanze. Herodi mu kwica Yohani yararyohewe n'umunsi mukuru, araryoherwa. Umukobwa wiwe ariko aratamba acamubwira ati saba ico ushaka cose ndakiguha. Mugabo ivugiye mw'ishengero, umukuru yavuze saba ico ushaka cose ndakiguha. Ibara ryacererwa kuko umukobwa yagiye guhanuza nyina ati ndamusaba iki? Ati saba umutwe wa Yohani Batista. Umukobwa acagenda aramubwira ati mu mutwe wa Yohani Batista kuri iyi nkoko. Kwisubira kuri umukuru ingorane. Nico gituma nta kuvuga ngo uvuge kuri kuvuga mu bitebo. Nico gituma ijambo ry'indongozi neza kwamba ari ijambo babazi ko ari ivyo byamunaniye kwihindukiza, biruhira kuba ivyo nyene. Muribuka wa mukozi w'Imana yigera kutwigisha tubwira ati Imana ntitebura, ntiblaga. Ivuze iti nzogukiza iragukiza, ivuze iti nzoguhana iraguhana.
nta blage Imana ivuze ibivuze. N'indongozi rero bikwiye kuba nk'uko indongozi kavuga icizi. Hari igihe nkunda kuvuga n'umuntu w'umugabo avuga ivyo ashobora gusigura imbere y'abantu. Udashaka kubisigura shaka uce wihorera. Ibitebo hajya ari ikintu cya mbere gikomeye. Na burya na Ezawu tubona mu ijambo ry'Imana ntiyarazi yuko ujya mu gisha w'umukuru guca umuvako. Yararaza ati none ubundi ho ndiko ndaburya kwikiri buzobe bene mwitanguriro 25 kuva ku murongo wa 29 gushika ku 34 yaje yisonze ati mutwo kurya. Hanyuma Yakobo nawe yitegeye agasupu kiwe avuga ngo ko guha ngo mera nawe ubwo bukuru bwawe ngo none ubundi ho nariko ndaburya ngo ndiko ndabukoresha. Ntazi ko bwa bukuru bwiwe bufise umugisha mu misiza. Hanyuma ko shakutware ngo twara wewe nk'ivyo nirira gusa ngo n'ubundi ubu bukuru ntacyo mbarana yuko ndaburya. Akibaza ngo none bica mpinduka nje mbabo nari bukuru cyane twabutoye iyo wumva ngoma ndi bukuru. Mugabo iryo jambo yaramukoze ko umugisha wiwe uragenda Yakobo ararutwara. Ico ituma uri kuravuga iminsi yose umuntu yoza arabiharura kuko hari igihe uvuga ijambo ryo guturira. Wewe utazi kuri kuraturira ugasanga uri kuraturira. Iyi weekend muribuka ngere twayimaze umunsi wa Mungu muribuka ngere twawumaze kuva kwa gatandatu. None buryo binumira ijya mitima yose yavyinje yari kuvyi ubajije buke babwira ngo ariko burya ngo twari twabigize kugira tubamena amaso kuko jewe sinzi ko ari ubu bicaye ari ubwiza bwanje. Jewe umuntu imbere yuko dushwana ndabaza nkakubwira ndakubarira hanyuma ugashaka rero ukanka kwisubira. Ngira ngo nawe gitwa mu migambwe ariko bigenda neza uko twigenda kababwira nti je ntinarije ko gusaba amahoro niwa yanyima mu ijambo ry'Imana biranditse ati umuntu umusavye amahoro akayakwima mukagwana ntakunesha. Imana isiza ku ruhande rwawe. Imana isiza ku ruhande rwawe. Avuga ati imbere yuko uzoja kugwana n'umuntu banze umupropose rape. Hanyuma rero niyanka muraheza mu Rwanda. Jewe rero no mu migambwe bose nta mugambwe n'umwe bakubwira yuko tutaravugana. Kuko ndabwira nti mvuga nti nta soni. Twebwe abarundi twese twari mu buja. Twaragowe kuko ajya muri ko muraraba sinzokwigera mpagarika kubivuga. Abarundi twese burya twari mu buja. Kuko hariho akagwi gatoyi k'abarundi kakorana n'abakoroni kagerageza uburyo bwose katwifatira mu gifusi gushikaho kaducuruza mu bwoko hagati muri twebwe kirabigicuruzwa. Twese rero wamenga hariho upfuye n'ukize muga abarundi twese twari twapfuye. Nico gituma haje ijambo rivuga ubumwe mwabonye twese duca twiruka kuri ubwo bumwe bwo mu ngiro atari bumwe bwo kuvuga gutya ku munwa. Hajya ntimugire ngo nikindi mubonye mukabwa CDFDD abantu bose bace bawuhurumbira kuko je mpora ndaba burya n'ubwoko bw'abatwa baraka kuja mu migambo mugabo ntimuvuge ngo baragwanya umugambwe CDFDD kubera iki baka kuja mu migambo mwibaza no kubera ko kagwi kubera kari karabaye akantu menga kari mwijuru. Twese turondera kuja muri ryajoro tukibagira ko bo bari bake ako kagwi kari kurushi tudashobora gukwigwayo twese hari akari kicaye. Hajya abatwa nabo biyumvire bati twoja mu migambwe twoja mu bwishi tugava tudashika n'ingoga hariya. Batavuga bati duciye mu nzira y'iwacu niho duca dushika. So vuga ko bantu umugambwe CDFDD. Hajya iyo haje ijambo ry'ihumure ibintu bigenda neza. Abo nabo
bagira ayo matangazo ntabo nyene ntimwave muvuga ngo twaciye duheba kuvuga heka se twagumye tuvuga ni kandi navuze nabo bati eka mugabo ntitwabigize kugira tubamena amaso none tugire gute ko twamaze gusesa ikintu gisohotse ukakivuga kukiyora niho bigoye nico gituma uvuga bazo uvuga ikintu wapimye neza kandi ndazi ko nabo nyene uno munsi bavuga bati aka kantu twashizemwo karadukoreye iki no mu migambwe ngirango nico cabaye byatwaye umwanya munini cyane kuko nta numwe mu mugambwe nta numwe atigeze uwo ari wese yavuze kuri irya tangazo uwo ari we wese murumva ushikaho imigambwe yose wumva ko wayikoze ku mutima kuko nta numwe yavuze ati nukuri mbere nagenda babwire tangazo ko nubundi ricari so batuvuyeho turihejeje bavuze yuko batari ku gihe bo bariko bavuga nk'ibintu byahoraho kera ntibazi ko ubu mu migambwe twafashe iyindi nzira gushika bavuga bati rero twe tuhamagara bumviriza inama dukora cyane ho bomenye iyo tugeze icyo ni gitangaze rero nicyo gituma rero nicyo gituma mu majambo uri kuravuga ntuvuge ijambo riturira hariho amajambo ubona ko ari gusomborotsa nabo rero bagusomborokeje naho nyene ugaca uvuga uti ngo tugwane nivyo nyene abashaka ashaka kwisomborotsako akakwisomborotsako kugira ukunde usokorora ijambo rice ririmbarutse arashaka kuzaga gutuka igitutsi kibi ukabona ko akugize igikoka gukuye ku buntu ugahita kuvuga ngo jewe ndabwire je narigeze kubona abantu rega iyo tutabaguranya abantu abo bantu twicaye turi kumwe dutera inkuru hirya no hino tuja kwija tuvuga dutangura iyo umuntu yamuka abakiristo turabivuga neza igera Imana yaremye umuntu ubundi nawe acaza agateori scientifique ngo no ngo umuntu ngo yavuye mu runyo ngo hanyuma ruraduga transformation ngo gushikagaho kiva mu muntu abandi umva ko twiko turaharira sije irateba igasaza mu bisanzwe kuko mwene ivyo nta n'utsinda uwundi uvuga uti uko niko kwemera kwanje je umuntu duharire ku ijambo ry'Imana bonye tutariko tuvuga cyo kintu nkabazi ko byanditse mu ijambo ry'Imana cyabwira nti uko niko kwemera kwanje kuko nta yindi nzira bihereramwo kuko ntubanduka ku Mana hama rero twicaye nyene twibandanirije turabandarize mu nkuru tuza twumva umwe muri twebwe jewe urumva tuti nibiki murazi kumva agayaga umwe yavuga ya teori ya siyanse ko twavuye mu runyo murazi kumva agayaga ngo jewe ngahumbona ndurunyo ngo jewe ngundavye murazi kugayana wewe babararahanye urumva ingene kutamenya naho nyene kwakira ijambo bitera ikibazo biratera ikibazo oya niwe yumvira abantu barabageze twese twarabageze twicaye turi ngaho barahanye kubera ikiri twari ko tutera ku inkuru bisanzwe nico gituma rero ucuraba ijambo urashavuga ijambo gasanga rirasomborokeje cyane rirakokeje rigakeza injyane mu bantu birashoboka kubera ivyo uvuze gusa bigatera injyane mu bantu muga rero niyo utavuze mwibuke mu magume mwicaye ahantu mukaza mubona umuntu abaciye impande yiruka mwese ngakamukurikira ndabesha nta kimwe mwumvise ukabona umuntu umwe arirutse kandi bose biruka baziyo yaroye bamaze kurengana bashitse bazamutse nk'umwonga agacabaza ngo byari biki ngo bazanaka ubona akakumbe abandanize yirukira abandi bati ni biki murumva niyo utavuze
niyo utavuze ubuvuze, niyo utavuze ubuvuze. Mu migenzo y'ikirundi ndavyibuka kubera twarigeze kubikora ku ikibazo kw'ishure, twagize dissertation batubaza ngo mu Burundi ngo uhuye n'umuntu ntumuramutse birafise ico bivuga, muhuye ukamuramutsa ntaco bivuga. Ati andika impapuro 4 dissertation. Ubiravye neza uzura mu Burundi umuntu muhuye ukavuga ngo amahoro ntuze, ugaca wibandaniriza ntanibuka ko wamuramukije mugabo urengana utamuramukije, bera nakadufiki age rero ibintu byose no kuvyitondera biri mw'ijambo. Yewe muntu uzeye mu bisokozo baravuga ngo sokwe ngo urumva ubuvuze nibaza ko bari ngaho bose ico gisokozo nta n'umwe atakiziye. Sokwe igikamiwe make sivyo gusa ni vyinshi birimwo ibisokozo nka 3. Mugabo murumva yuko kuvuga iyo uvuze menya kuvuze. Nico gituma rero imvugo nziza ni imvugo yo guhezagira, niyo ya mbere. Imvugo nziza niyo guhezagira uri kurahumuriza, ukavuga uti ibi ni vyiza, rema naho byagenze uko ejo bizoba ari bindi, ndabona ko wari kuraza. Iyo ni imvugo nziza ihezagira, kuko nta numwe azokritika. Mugabo nivyo ihorere, ivyo niko bimeze, ndabona ari nk'umwana yayobe ugacuvuga ngo ndabona wari mu nzira nziza, wenda zavuga ngo ariko arampema. Birabaho ibintu mwene ivyo, mugabo imvugo nziza ni ihezagira. Hanyuma naho imvugo itobihezagira kirazawugira ikinyoma. Ikinyoma ni ikintu ca mbere kibi, kuko hariho imvugo y'ikinyoma. Umuntu ariko aravuga navuge ukuri. Iyo uri kuravuga uvuze ukuri, basi n'imiburi hagize uwo kuri kubabaza araza akakubaza ukisigura. Niyo yaravuze ni umukuvuga ikintu banza urabe neza ko ushaka kugisigura imbere y'abantu. Uvuze ngo kwisi ngo hari ijuru wabubeshe, mugura ashaka kuvuga uti nakavuze ko bwa Burundi ari umuriro udahera, ukabwira uti wabeshe sivyo. Hanyuma nawe ati nivyo kuko ushima ari umuriro, mbere hirya y'ejo abasuma barateye kwa naka bagenda bamwishe. None wewe kuvuze ko ari umuriro, ko kwa naka naho bari mu munsi mukuru wo kwigina umwana yavutse. Urumva nawe narondera ingene avuga yuko aho hantu batari mu munsi mukuru w'ubugeni, nawe naca bivuga. Urumva rero kuvuga ngo umuriro oya, vuga uti mbega mu Burundi bimeze neza, mugabo turacafise amashetani nk'abajya basuma. Mbega yemwe bajya basuma tuzobagira gute? Mwumva mugaca mwiga ingene abo basuma bahagarika kwiba. Uri kuvuga imvugo nziza cyane. Iyo uvuze rero no kuvuga ukuri nta kwiyorobeka kujamwo, uravuga koko uriko urashaka gushira ukuri ahabona kugira ngo bakurikire uko kuri. Mugabo hari igihe rero uko kuri nako gutirimutsa abandi, no kumenya nako nyene uko kuri ingene kuvugwa. Ariko twebwe birahimbaye cyane. Je mubona iko ndavuga ni ngaha mu Burundi twe tafise igitangaza. No munsi hasiguye umuyisilamu n'umukristo. Hari umuntu n'umwe yumvise ubudasaganuze. Ibyo twari tubizi burya kera muri za zindi ntwaro. Havyo twari tuzi yuko abayisilamu
n'abakristo bashobora kwicara bakavuga ijambo ry'Imana bose bagataha banezerewe. Twabona ko abantu bo kurwana none twari kubimenya gute iyo tutaja muri ibintu by'ubumwe. Mugabo hari uwundi nk'ubu bishavuza, hari uwundi nawe nk'ubu aho nubona ko bavuze neza cyane twese duhimbawe. Ahari uwundi nawe kwavuga ngo bijya bivagundu bishobora gufata umuyisilamu bikamushira hamwe n'umukirisu barahejeje kutwica baratugiriye nabi. Abo nta juru ribugururiwe bameze gutyo. Nico gituma twebwe aha turi bitirimutsa ku bantu benshi. Muribuka Igitega nono munsi ngirango ntiharafundika mu mitima y'abantu, kuko iminsi 3 twicaye hamwe tuyaga ibiryoshe gushikaho na Eklezia Katolika itangara kubona abayisilamu bazi Bikira Mariya, bagatangara. None umuntu wo mumenya gute utamwumvirije? Mu Kirundi niho bari barayamaze neza bati uranyanka unyiyumviye. Mugatwebwe rero iwacu bace bakwangira yuko umwumviriza ngurya ngo nigwicara uhoze ngo ntuze wumvirize n'ivyo avuga, nawe uvuga byiza ntuzovyumvirize urya. Mu Burundi bari bazi kwigisha amacakubiri ngo mwana wundi yimba guhisha ivu. Ngurumva ko naho ubona atavubona ngo natavubona umenye yuko ko mutavukana, umenye ko hari ikinoga ariko arakwimbira hajya hari ico bariko arakwimbira kuko wayarihishije kugira ntututse umutima wo kumukunda. Bari bazi shetani yahinje mu Burundi, mugabo ndabona yuko ubiko birahinduka kuko abarundi ukuri barakuvuga. Hajya ni vyiza aho umuntu avuga ukuri kwiwe, kubuteranije ukuri kujya n'ukuri kujya urakuramwo ukuri kwa bose, ukuri rusangi gushobora guca kurongora bose. Nico ituma rero niyo uvuze biragira akamaro kuko biratuma abandi bamenya ukuri kwawe, bakumva bati ivyo avuga arabishira mu ngiro. None nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ntiyama ariko arahezagira Uburundi akatubwira ati ya Imana yavuze, natwe twishina ngo none ikimenyetso kirihe? Hajya abayavuze abayabwiwe mukaja kurondera ibindi bimenyetso. None hari ivyo aravuga mubona vyanga. Iyo batari umuntu azi yuko Imana yamaze guhezagira Uburundi, umugani wa wundi yari kuza mugano kubera bizi yuko Imana yamaze kuvuga iti ntacu uzoba. Uburundi ubona Imana rega yaramaze gufata ingingo ku Burundi ntaco tuzoba, naho bitera bwaringana gute. No munsi i Geneve namba bataraciga ca kintu ngira ngo bari kuciga uyu munsi. Jewe nabajije ikibazo nkavuga nti mbega bogira uko bashaka bagitaka gitoha ko Burundi tubandanye inzira yacu biduhindurira iki? Hari ico bataradukorera kibigaye, none hari ikindi kindi baba bazokora kiruti kibi bamaze kudukorera none ko batatsinze ubu niho boca batsinda. Ntihagire n'utumwanya yiyumvira ngo mbega ngo vyogenda uko twe tubandaniriza inzira yacu kuko Imana yaramaze kuducira inzira. Shetani nayo iyo nzira ica ntizoshika, nta namwe bizoshika. Rero twebwe abagumyabanga torema twigirira imvugo nziza gusa ihumuriza. Je murampimbago hari igihe mvuga ijambo nkaza numva hose bariko abantu gikira tu message ngo wavuze neza waduhumurije ni sawa, nkumva ko ngize inguvu. Kandi burya rero ni abantu wumvise ko wavuze neza nawe urumva yuko uciruhuka ku mutima, ariko winumiye nawe wavuze neza umenga ntaco wavuze. Nico ituma rero twebwe abagumyabanga tugume twiyumvira kuvuga utuntu duhumuriza, ibintu vyiza. Uri mu nzira mbi tumubwira ukuri kugira aje mu nzira nziza, kuko tugahisha ukuri naho nyene azobandanya mu nzira mbi yibaza ngo ari muri nziza. Kuko hari abantu bimenyereye bazi yuko ivyo bavuze ari bimwe umuntu aca avuga ati ni sawa byose ni vyiza. Mugubu rero tageze ku kindi gihe cyuko twebwe abagumyabanga ari twe turusha abandi guhumuriza tuvuga imvugo nziza, kandi turizeye neza yuko
ibintu biriko bigenda neza kuko natwe ubu inzira iragororotse. Ariko rero intambwe ntigera reka gukankamwa iyibonye bigira bize kuyirira ubwagaze bwayo. None ko ari yijejwe ishamba itegereza kwerekana ko iri mu rugo kandi gaye gose kugira ngo ntibave baza kurya abana bayo. None se umwana ibintu byumvikana. Umva rero intambwe ugiye wumva iriko irakankamwa niko biba bimeze. Kubabwira ati igira inyuma ntimwegere ngaha ndafise utwana twanje n'ibintu byo byumvikana. Hariho abahora cavuga ngo batukanye ngo bakoroya. Utegereza kumwereka yuko akabimenya hakiri kare ko ukanka icyo bicana. Hariho setani cisubira yari yasokoye inzara cisubira ikabiranyegezo ukabaho na kabiri. Uratoraba ntuze igicera ingene cyabonye ko atawuvuga amahembe acaduga. Mugabo we yumvise nagakomye kugira cica kiri kintu saje kazacigira kiri saje gose naho amahembe cyabitse hayi. Rero mugabo cyabonye uko nawe uguma ukanura burya buhembe bugumayo ucagumayo. Hanyuma rero uko bugumayo hari igihe buzoteba gaca bumugarirayo bigaca bigenda neza. Rega nivyo muze murumviriza umuntu aguma aririmba amahoro 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 impera n'imperuka. Ayo mahoro arateba akaza muri we. Mugabo akama ariko aririmba ingwano niyo yaheze ntiyigera ihera. Uno munsi nawe nta barundi bakibona ko Burundi muri maguma. Twe twiririmbira amahoro twibonera amahoro. Hariho abandi nabo base kuyaririmba batayashaka baguma babona ko turi mu ngwano idahera. Ivyo nico ituma kwidoga. Mbe murazi kwidoga icarico? Kwidoga burya bisigura intahaga intahoma mu Kirundi. Hariho umukozi w'Imana no munsi yatwigishije neza cyane. Yavuze ati kudashima aca tubwira ati hari abatabizi mukandazi ko hari ababizi. Ati ndibuka kera nkiri umwana ati nari mfise ikirato special ati yari bigatu ati ikirenge Imana irakigira kigakomera munsi gushika hiwa rivunikiramo. Atuzurabe yashaka muze muraraba umukene ari rutuwo munsi aturose utwa ryuwo munsi ntuzosanga acagira amahoro akanezerwa gose kandi atazi kweza zoronka. Mugabo wewe uno munsi wambaye ikirato urumva kare wahora kuri bya bigatu ibuye ridakorako. None uno munsi wambaye ibirato ni costume niwe wa mbere ufise ingorane ukamuri kuri widoga nukuvuga wibagiye iyo wavuye ahandi wari gucu ni nahazimana utisha naho biyuko aho navuye hari imvugo yo kwidoga yerekana neza ukudahaga ukudashima. Umuntu adashima yama ariko aridoga ugasanga uyambariye costume umeze neza urazi ko ratio y'uyu munsi uyifise ni yeje ihari akaba ari wewe ugenda uridoga umerewe nabi. Mugabo wa wundi afise agatobo k'imetero 20 ku 20 atazi ko ejo azofungura arose tuno munsi umunsi mukuru Imana ni nazo mwijuru abivuga inshuro 10. Mugabo gacusanga wamerewe neza niwe ariko aridoga. Amajambo yo kwidoga n'amajambo novuga nti n'umuntu ntashima ntahoma ntashaka kwiyumvirira ararije nk'ubu jewe murazoraba burya nshavura gake kubijanye n'ubuzima bwanje mfuma shavuzwa n'igihugu kubera amazi y'ubwo mbunjana koko kudusubiza inyuma naho osinokwemera ko dusubira iyo twavuga mugace ndashaka kubwira nti jewe ndibuka cagihe gituma bitamva mu mutwe ni gihe Nyangoma yari yaduhemukiye
hama rero izi ngohe zarera, hama rero mfata urugendo bavuze ngo nje kumuhanura, tugenda turi ekipe n'undi mugenzi tugiye kumuhanura iyo yari Dar es Salaam. Hama dushitse Kigoma, uwari kudufasha kugenda kumuhanura aca telefona ngo ngwaho barabarya basigara udukoko, kandi yari umugumya abantu ngo mutababishije barabarya ngo basigara udukoko. Nico tuba ntavyibagiye. Uno munsi jewe umbariye ngo ndafise ingorane ngo ega hari umuntu nk'ubusubona asoboza kugira mu gutwi ariko nkibura bibona utibiki, ugasanga ariko arondera udufavere twatuno ngo twiza tw'igihugu ngo batuguhe wewe. Cenda kubwira nisha ndavyaho narindi naho ngeze birabaye, kuko Imana yangiri yashikanya nizoshikana na hari rya uri kuravuga, ukabona nk'umusoda agapinga ngo ntibamwongeye ipeti, iyumvira ukabona umufronde ngo nuko utibonye kuri liste, ukaba umufronde ukasanga nk'umusoda twagendanye agwaye kwashi, uno munsi ukazobona ni colonel ukazawumva ngo je batampaye ipeti ya generale ndamena byose. Nimwiyumvire abantu badashima nimwe nabo urabona ntibatugiriye urabona ngo kandi nta wundi yabigize ngo ni naka kagendera kagasambagura muga ntazi ko iryo jambo ariko aravuga rishobora gutuma dusubira inyuma. Abanyisirayeli bari basigaje n'isi ngahe ngo bashike, igihe bagiye gutata ari 12 bakagaruka mu 10 muri bo bakaza babaye ibipinga bafronze, ati Musa n'umumenja iyo ati muri Egiputa wo twaririra tukanywa naho baduha inkoni basi ati none atuzaga abantu bazotumira mirunzwa bacagira kudeta. Erega bajya 10 baciye baruganiza kudeta ubwo nyene buke, sinzi ko murabisoma, baciye bava ngo dutore muri twebwe utwisubiranira mu misi nese kudeta baciye bavuga kubera ibyo dutore muri twebwe umuntu adusubirana mu misi. Mbega uraza urugendo ngabe imisi 40 basigaje turiyumvira urugendo bari bamaze kugenda bava mu misi ngene gwangana, mugaba kumva ko ariko rubaye rugufi kubera kudashima urashobora gusubiza inyuma bose ibarikago. Nari Imana ntiyacifata igihano, ikivuga iti kuvubu muri mwebwe nta muyabaga n'umwe umuntu ageze mu bigero azohahonyora, abo umuca muguma ngaha muzagenda imyaka 40 mwo ariko hagenda iminsi 40 bose barabanza bahonera mu bugaragwa. Babiri batapinze rero batafronze Karebe na Yosuwa, ati kiretse Karebe na Yosuwa Yosuwa so yabinjije siragiye ari komanda bagenda baradefira hari cyo baba nega ntuze ntabagumya banga muzi y'igihugu twagikuye. Subiza amaso inyuma mwibuke ifoto mwari mufise mu 2005 muce muri ifoto mufise no munsi, urashobora kurota wumva yuko unyene kosubira inyuma, ukiyumvira gusubira inyuma kunyene ngo nukubera ngo ubonye ngo wewe batari wewe ngo uri kuranyonga iyo modoka iyo fuso. Bijya rero biva ku intashima mugana rakunze umuntu umwe muri opposition umunsi umwe namukunze cyane, twaraganiriye ari umuntu w'intashima kabisa, naho urasiga amashugwe yumva yuko igihe cyose intwari zo bari yaserede nta mahoro ari mu Burundi, avyumva uko nyene. Naje hamugarukana nkamwereka yuko frema twebwe turiho kuri ku bwabo tutariho ku bwacu. Yatevye mutima mweranda sinzi ingene yoba yaratembereye aho twicaye za numva ngo none tuvugishije ukuri ngo nkubu twavuga ko CDFD imaze kudukorera iki, ni ntavyo ubona wenyene ncamera kuri wenyene wowe uribuka icyo wari uri mu 2005 wewe nturavyibuka ndaduga ngo shangwa nivyo kwe bamuza muravugana nabo kuko hari abafise amaso yo kubona ntibabone bahagira amatwi yo kumva ntibumve. None Yesu yazize iki? Yazize ko hari abari bafise amaso yo kubona ntibabone bahagira amatwi yo kumva ntibumve. None hari cyo yarabagize ntarafise ukuri
mugabo abakuru b'abasaseredoti n'abashinga ntahe barakoranye bagira inama batuye umuntu ntidushobora kumwemera. Muravyumva neza sivuze abasaseredoti n'abakuru b'abasaseredoti ariko byanditse neza abakuru b'abasaseredoti yewe sivyo nemba. Yesu baramwirutseko yaberetse ko abazaniye amahoro bakabibona, ariko nuko mutarakurikirana neza. Burya hariho muri bajya abasaseredoti bajya bakuru b'abasaseredoti harabaye nk'umuntu mwiza cyane. Burya muribuka umwe Yesu yabwira ngo utavutse ubugira kabiri, Nikodemu. Urya Nikodemu yaramuguye ku burya yaramudefanze bari mu nama y'abakuru b'abasaseredoti ateka ati jewe namwiyumviye neza ati n'Imana iri ngaho gushika abasaba ati basi ko mu byanka banza murindire Pasika ivemwo hanyuma tuze tumuhamagara dusigurire. Waracibaze rero yavuze ngo aho nyene wabonye ngo yahejeje kuducanishamo ngo ntitukivuga rumwe ngo kubera ivyo rero urumva ntibikunda uyu muntu yarinze acanishamo twebwe. None mwumva ufise ukuri atariho ubwoko cyane cyane mu vy'igihugu. Twibutse yuko bose abanyisirayeli bari bazi yuko Yesu yaje kugira ngo abakure mu buja bw'abaromani. Bamubonamwo komanda supreme wa CNDD-FDD. Ega rero ko tutabikurikirana neza. Burya baraba yari yazize Roberiyo yari umugumutsi baraba. Hanyuma abonye Yesu rero baraba burya yaraza ati ndarose umukorege tuzogwanira hamwe. Yesu acamubwira toya suko jewe ivyo shaka nuko igihugu hinduka kiri igihugu c'amahoro ca bose. Ati wewe nturiwe ateka ndibananiriza urugamba bacamuta muri yombi, ariko urugamba murazokumviriza bari bamuboshe uko yagumutse. Kandi baraba haje igituma burya harabaga propaganda gatoyi. Baragiye kuvuga bati umwami niyo babaza uwarekura hagati ya Yesu n'abaraba muce muvuga baraba, kubera bacavuga ngo baraba ni wari umugwayi. Burya rero hariho abantu bakunda abanyakajagari, bariho bakunda umunyakajagari. Babonye umuntu w'akajagari ukazibona amukurikiye ngo niwe sawa. Sawa wahehe iyo muhejeje gusesa niho mu birogrete. Uno munsi ndazi neza ko abahemukiye CNDD-FDD uno munsi ku mutima baratuntuye baricuza neza, bakavuga bati mbega twosubira nko mu 2011 gute. Baravyifuza ingene imyaka yosubira inyuma bakabibura bati no tuzoca twinjirira. Nico gituma guhemuka ni bibi, kwidoga ni bibi. Shima ngaho ushitse uhimbaza Imana kuko yishimiye nayo ivuga iti ejo ni heza. Kandi Imana yahejeje kubivuga none kuko abashima turi benshi. Tubandanye twishimira twebwe, tubandanye dushima. Rero umva ko byari biryoshe mugabo reka umwe wese agenda arinovora yiyumvira ingene vyogenda. Abagumya banga bose nibaba abantu bimvuga kuri baremesha amahoro bameze neza bahumuriza, muzosanga ibintu byahindutse. Tuzokwinjira veni igihugu cy'u Burundi ari gitangaza ko turi benshi rero. Reka rero tujane imvugo nziza ihezagira iremesha, kandi n'abatari umugambi wacu tubaremeshe, tubereke yuko ivyo turiko turifuza atari vyacu gusa ari vya bose. Tugire Kristo.